Hello beautiful people, murongeye murahakaze mwe mudahengeshe gukanda like na subscribe ku channel yacu ya YouTube. Ngira ngo no munsi murabibona ni pum kumwe n'umushitsi araheraho atwigira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yashe na maikuteri na ndo hivyo kaka. Tunajua turi kumwe nande? Turi kumwe na Luckman ibn Yahya, umuririmbyi wa kaswida ngaha nyine iwacu Muhinga ndetse kabari no ngaha iwacu mu Burundi. Okay, shehe ngira ngo umuririmbyi wa kaswida ubona muri quartier bazakira gute? Kaswida muri quartier ziravuzwa kabisa, sino ngaho nyene zivuzwa. Usibye yuko nyine hari hamwe bamwe bavyumva n'ahandi dukunda gusanga batariko barabitahura. Ariko kandi nuko nyene tegezwa gukora uko nyene. Shehe turaretse kumva uririmba kaswida ya Aswala. Okay, shehe kuko iki wahisemo titre ya Aswala? Navuze Aswala kubera ko kila kitu ni swala. Yani Aswala nico kintu ngo tuzotangura no kubazwa. Nico kintu tuzotangura kubazwa amasengesho yacu. Haba mumva zacu atasengesho twise bazobazwa mumva ntashobora kuzobyishura. Hari ibibazo tuzobazwa igihe kizuka utasenze utegereje Imana. Ibyo bibazo ntabishobora kwishura. Kandi naravuze yuko Aswala ni kiyago kiba warumvise kaswida neza. Naravuze yuko Aswala ni kiyago kiduhuza na Allah. Nize kaswida zindi umaze kuririmba inyuma? Je novuga yuko hariho kaswida mbabarira, hariho kaswida Ramadan, ni Aswala, hariho n'indi ya Qur'an idurize, hariho n'izindi zika kuri zizuje nyene ziriko ziraza. Okay, ego none kaswida n'umuziki bitandukaniye? Kaswida n'umuziki no kugira yuko birafise itandukaniro kandi rikomeye cyane. Nkuko je no bivuga nk'umuririmbyi wa kaswida kuko maze kuririmba kaswida sindarimba umuziki. Hari ibintu bimwe bijya mu muziki muri kaswida atabirimo. No vuga yuko n'umuhinyanyuzi ariko arahinyanyura kaswida n'uri karahinyanyura umuziki bari hamwe ubona difference. Hari itandukaniro hari kandi rikomeye cyane. Ko bavuga yuko kaswida ari haramu mu misigiti birakunda kuvuga ati kaswida ni haramu, wewe iyo byumvise gutyo uci byakira gute? Musigiti bakunda kubigira haramu bivanye n'ingene ushobora gusanga kenshi barakugira icyitwazo cyo kugira ngo ushiramo ingoma ariko je novuga yuko nta ngoma umuntu ntiyumviriza ingoma, ahubwo kenshi barakwiye kuza barumviriza zirya message tuba tubatanga kuko nituba twashatse mu mbezi y'ngo ubwo tuba twashatse mumve ijya message tuba tubatanga. Ntukiri mu twarabonye post yawe ryari mu minsi uvuga yuko umugwi wa film wawe ukinamo canke se muri film utakibarizwamo. Ibyo bintu nibiki byagenze gute? Je novuga yuko nyene nkuko mwabibonye nari nabivuze, ariko nabivuze ava hariho abantu bari barabibonye kuva kera kubera ko nsezera kandi narabipostinze mvuga yuko ngiye gukora ibintu by'iwanje, ngiye kuva mu shirahamwe ry'abantu benshi. Abari bakuze muri filme ubagusange bansange kuri channel yanjye ya Mujitahiduna group. Niho ndiko ndakorera n'ibikorwa byanje biriko biragenda kuri umwanya muvuga ababishaka bisangaho nyine. Nihe ngorane baratumye wewe uva muri Urumuri Film? Ingorane ubwa mbere je novuga yuko ubwa mbere Urumuri Film Muhinga turafitaniye umubano mwiza kubuza kandi n'igenda ryanje nabanje kwandika ikete abaturongowe ndabasaba yuko no kora ku giti ciwanje kuko nabona menga niho byo birohera cyane bivaye n'ahantu bashaka gushika. Shehe cyangwe nakabazo kudufaranga mutumvikanye? Kabazo k'amafaranga muri filme novuga yuko umugwi uko bakora cyane mwese mwarabibona twari gufite ikibazo cy'amafaranga
amafaranga yo bisanzwe kabisa umuntu yovuga ngo ntiyaronka ikintu hajya yobavuze nabi kabisa. Wavuze yuko ugiye kwikorana mino misi uri umwe, ni gute Urumuri Film rwashoboye gusohora umuntu nka Luckman mu gihe Urumuri Film rutari rusanzwe ruri brand cyangwa se ruri hit muri entertainment? Ni gute ibintu nk'ibi byabaye gute? Je novuga yuko bashobora gukora igikorwa kimwe kigatuma uba hit cyangwa kamenyekana hose. Rero Luckman ibn Yahya novuga ngo nguvu ziwanje ndi jeje nyene no narazibonye aho zigarukira. Niyo mpamvu bitanteye ikibazo igihe nari mfashe decision yo gukora ndumwe, kandi novuga yuko ariho binyorohera gose. Okay, Luckman ibn Yahya ubu watangiye gukora urumwe, iki niye ntambamye ubona yuko izohava gushikira mu gizo buri kurakora urumwe? Kenshi novuga yuko intango n'isanzwe igoye, intango iragoye cyane umuntu umwe gusumba kujya muri benshi cyane, kubera uri umuntu umwe ubuhisemo yani kwisimamira nkuko babivuga mu rurimi rw'Igiswahili. Twitege yuko Luckman yaronse umusponsor amushobora kumuha amakamera, amamashini yo kugira ama montage ibintu nk'ibyo, canke turacabandanya kwisopa kagumye. Je novuga yuko abo bantu ntibaraboneka, mugabo hariho bamwe bavyumva bakavuga ati twebwe inshallah turi nawe, n'abandi batarabitegera mugabo ndazi inshallah imbere ni heza gose. Ubu ndacakoresha ibyo byiwaje nk'umuntu w'umu manager aje akavuga ati je Luckman ngomba ndamushoremo amafaranga, yo uwo muntu yaje kubwira gushoremo amafaranga yo kunguka gute? Twebwe ingene unguka mu bintu byacu, bugiye ibintu byose nakazi n'ibibona gute nakazi, kandi ibanga ry'akazi mu bisanzwe si byiza kumenya ibanga ry'akazi twicaye ahantu hamwe no hariho ubundi muntu asanzwe akora film nawe nyene canke akora ibintu byanyu by'amakaswida, nawe nyene avuga ati je kabisa byaranse. Wewe nkawe Luckman umuntu nyene wari karaturaba wo mugwiza tu avuga ati je namaze kubona ibintu bya Luckman birangyohera, ngomba shoremo amafaranga, uramwizeza neza yuko utomuhombesha? Bajeno mwizeza neza yuko ntomuhombesha, kuko ni ibintu mazemo imyaka myinshi, yani je mwatanguye kumbona nicaye hariho bakuru banje ariko barabikora, hariho bakuru banje, hariho nka mukuru wanje yarasanzwe akora bino bintu, nawe yacizemo experience aravuga ati ukoze kino kintu cyo kubera. Rero nanjye ndabicarira ndabiraba neza, ndabona yuko nyene kubikora. Ubu novuga yuko bobo ntibakibikora mugabo jewe yaramisizemo, kandi ndabona yuko nyene yashize mu bintu neza atakibazo nakimwe. Ubu uratanguye kariyeri yawe wihagarikiye nka Luckman, uko ukorera muri Mujitahiduna, nka CEO wa Mujitahiduna, ni zihe nguvu ubona ugiye gukoresha utahora ukoresha muri Urumuri? Inguvu ni nyinshi cyane, kandi novuga yuko ngiye guhagarara giti ciwanje nifasha giti canje, kandi ndafise n'abandi bana novuga yuko bafise tana yo gutwenza no gukina filme, nabo nyene ngiye kwiga ni gute nabo nyene twese uko barinze biyemeza bakavuga ati twaje gufashanya nawe ko twarabonye wewe yuko turi kumwe nawe twoshika ahantu, nabo nyene ngiye gukora cyane kugira ashobore gushika aho baje bifuza yuko bogera. Yani aho bashaka gushika inguvu ziwanje nanjye zizobemo, ejo nibatera imbere nabo bavyomeye. Nk'abafanzi ba Luckman twobaha ikihe cyizere? Ubu bagiye kubona ibintu bimeze neza kabisa, atamutima mu bugiyemo ari shaka, kandi tukarinda kuronka ibintu ku mwanya tutarinze kurindira ngo hari baduhe uburyo bwo gusohora ibintu. Twebwe nyine tugiye kwiprograma kugira ngo tuze turagira iki, tuze turakora ku mwanya abantu babandanye badukurikirana. Ni akahe kajambo tuvunaguye utekerera abantu bariko baradukurikira kino mbonesha kuri ya Sky Media Burundi? Abantu bariko baradukurikirana nuko ubwa mbere no basaba baze baranka twebwe abarinzi bakaswida, ntibaze baraduha ishusho tudafise, kandi ibikorwa byacu ntibaze barabeha ishusho tudafise.
iyo dusohoye kaswida baze barumviriza ijya message musanzwe na kare ngo umwana w'umunyabwenge ngo yumvira hehe yumvira mu nduru umwana w'umunyabwenge ntiwishinge ngo wumvirize kajya kantu tuba twashizemo oya ahubwo icara neza wumvirize mbega ko ariko aravuga ibiki hanyuma niwasanga naravuze nabi uzocuvuga ati bya bintu nibi ariko je nazimwa bijya bintu byose ikintu tuvuga nta kintu kibituvugamo oya kandi objectif yacu ni gutangaza idini ryacu ishike kure kuko hari abadashoboye kutwumva turi ngaha imuyinga ariko nsohoye kaswira ugasanga umuntu ari muri France umuntu ari muri Canada ariko arayumviriza umva ubwo objectif yacu niyo nyine yo kwigisha isi yose. Okay, Luckman mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye. Nawe ndabashimiye cyane kanya kanyu mwashoboye kumpa uno munsi. Bana ntama mwabikoze sinubagaye mwabikoze Imana ibandanye bahezagira kandi mwongere mutere imbere namwe mu byo muri muko namwe ndabazi murabakozi. Mwenyezi abafashije mushike kure inshallah. Luckman abafana bawe bagusange he muri aka kanya? Address bashobora kumusanga kuri Luckman. Ari kibazo ushobora kumbaza yinjira muri channel yacu ya YouTube ya Mujitahiduna group ukadusangaho. Ugiye kuri Instagram uraza kwasanga Luckman ibn Yahya. Ugiye kuri page yacu ya Facebook uraza kwasanga Mujitahiduna group. Hanyuma bagire subscribe kandi bakibagirana like kuri page yacu ya YouTube gira ibikorwa byacu baguma bakurikirana.